Miriwe neza n'amahoro. Yesu ashimwe cyane. Amen amen. Sinumva igituma abantu bagihamagara ubwiza bw'Imana kandi cya gihuzu cyari gikingiriye ahera hahera cyaratanamuzemo kubiri tukaronka uburenganzira bwo kwinjira. Amen. Imana ishimwe cyane. Sinzi ko mwumfasha mukanduza akajwi gatoya abari mu buhinga bw'ivyuma. Ni sawa biriko biraza. Yesu ashimwe cyane. Mwiriwe amahoro. Nta kuntu twokwegerana mu rukundo bajya bari hirya mukegera muri ibi bibanza byo ngaha. Ntacyo bitwaye. Amen. Turamukanye kandi. Turamukanye. Urabona nkawe uri kure hariya ntushobora kuronka ukuramutsa ntushobora kuronka n'uramutsa. Egera imbere turamukanye. Twifurizanye akayabagu. Umwanya mwiza tugiye kumaramo ngaha wo kumva ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Mbere na mbere yuko ndamukanyo yanje numva ndongo yuko twosoma mu gitabo cy'Abaheburayo igice c'icumi guhera ku murongo wa 19. Igice c'icumi guhera ku murongo wa 19 ngaha muri twebwe nimba hari umuntu afise Bibiliya ikirundi coroshe bamwegereze mikrofone aze kudufasha gusoma. Abaheburayo igice c'icumi umurongo wa 19. Aravuga gute? Mbo. Amen. Banza uhagarikire ngaha. Dushobora kugira gute? Kwinjira atabwoba ahera hahera ho mwijuru. Dushobora kwinjira ahera hahera atabwoba na buke dufise. Mwisezerano rya kera ahera hahera hinjira umuherezi umwe mukuru. Nawe neya yinjira abanje gutanga ibimazi hanyuma bakamuhambira ku kuguru akagira n'inzogera ku kuguru kugira ngo Imana niyasanga afise ikibazo imusindayo. Hanyuma abari inyuma baguma bumviriza yuko wa muntu agihema na za nzogera zikivuga. Zitavuze baca bavuga ati uyu muntu kabaye. Hanyuma bagira gute? Kubera yaba yambaye umugozi baca bakwega bagakurana, kubera nta wundi muntu n'umwe yari yemerewe kuhinjira. Imana ishimwe cyane. None ijambo ry'Imana riratubwiye riratwubahuye. So twama turirimba ngo ubwiza bw'Imana. Twama dusaba ngo Imana ndabivuge gutega amana. Twama dusaba presence y'Imana. Mugabo Imana ku ruhande rwayo amarembo yarayuguruye. Ariko rero amarembo si menshi, irembo ni rimwe, ni Kristo Yesu. Duciye muri Kristo Yesu turashobora kwegera atabwoba dufise. Ntibushobora kwibaza rero aho hantu ibyiza bihari. Ntimushobora kwibaza aho hantu ibintu dushobora kuhakura. Ariko nimba ari ahantu abakristo bataratahura yuko bahawe uburenganzira bwo kwinjira niyo basenga basaba ubwiza bw'Imana, basenga basaba kwemerwa n'Imana. Kandi Imana yaratwemeye abari muri Kristo Yesu. Ntiyatwemeye gusa nuko namuciriye mu bandana. Ngo dusubiremo ngo nico gituma bene data dushobora kwinjira atabwoba ahera hahera ho mwijuru kubw'amaraso ya Yesu. Nico gituma dushobora kwinjira atabwoba ahera hahera hahehe ho mwijuru. Ahambere haraho mwihema ry'ibonaniro. Mugabo ubu Imana yatwugururiye yaduhaye uburenganzira bwo gushika ahera hahera ho mwijuru. Tuhashikanywe n'ikirere kubw'amaraso ya Yesu. Kubw'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo.
ayo nayo ntituyahamagara kuko yarasesetse kandi yasesetse rimwe gusa. Icyo gihe yaseseka rimwe nicyo gihe twaronkeye uburenganzira bwo kwinjira. Amen. Bwana sifiwe. Hanyuma yatwugururiye inzira nshasha itanga ubugingo biciye muri cya gitambara gikinze cyo mu ngoro ari umubiri wiwe. Ari wo mubiri wiwe. Subiramwo utirutse. Yatwugururiye inzira nshasha. Imana ishimwe cyane. Yaratwugururiye inzira nshasha kubera iya kera ntiyigeze ishika. Itanga ubugingo biciye muri cya gitambara gikinze. Iyo nzira itanga ubugingo ngo biciye muri cya gitambara cyari kigize gute? Gikinze cyo mu ngoro. Gikinze cyo mu ngoro ari wo mubiri wiwe. Imana ishimwe cyane. Nico gituma yabwiye ngo ujya kuri jewe ngo uzojya wese ku mutsima ndamuhaye ngo ntazogira gute? Ntazosubira gusonza. Uretse no gusonza ngo azoronka ubugingo budashira. Imana ishimwe cyane. Kristo aruzuye muri vyose dushobora gukenera ku Mana. Igikorwa yakoze kiruzuyemo ibintu byose dukeneye kugira ngo ubuzima bwacu bube nk'uko Imana igomba. Imana ishimwe cyane. Ubwiza bw'Imana nibuba mu ngoro, nibukiba mu ngoro, nibukiba muri iyi nyubakwa iri ngaha anye. Aha mu myaka 3 iheze, aha ntihari hubatse gutya. Aba ngaha barahazi. Imana ishimwe cyane. Bwana sifiwe. Contemple cyangwa kwihweza cyangwa kudemeura cyangwa kuba muri presence y'Imana ntibisaba ikibanza kanaka. Imana ishimwe cyane. Bisaba position imwe yonyine, kuba muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Kuba muri Kristo, turavuga ko twamwizeye. Imana ishimwe cyane. Amen, amen. Ariko kudemeura, kuba muri we, kugendera muri we, birimo inyungu nyinshi cyane ku buryo udashobora kwibaza ingene ubuzima bw'umuntu buryoha mu gihe iyo tudemeura dans la présence de Dieu. Sinshobora kuronka ingene ndabidefinisa kuko jewe uburyo ndabibamwo sinoronka ingene ndabibasigurira. Kiretse ubirimwo uvyumva nkuko nanje ndavyumva. Ntuvyumva mu mutima w'ibigumbagumba, ntuvyumvisha ubwenge bwawe, ntuvyumvisha amajwi iyo amajwi avuye wumvishije amatwi. Oya, ni ikintu kiri plus profond canke kiri bwina cyane umuntu adashobora kuronka ingene avuga. Imana ishimwe cyane. Ariko rero gifise expression igaragara iboneka iyo uri muri presence y'Imana. N'umuntu akuravye gutya mu maso arabona kukeye. Imana ishimwe cyane. Nukuvuga ngo kuba muri presence y'Imana ni attitude y'imitima yacu, ni ingene imitima yacu imeze, ni eta y'imitima yacu, n'uburyo imitima yacu iteye, n'uburyo imitima yacu iri kwiriyumvira, nibiyuzuyemwo. C'est ça la présence de Dieu. Aho rero kugira ngo imitima yacu yuzure presence y'Imana, Yesu yarakoze ibikwiriye n'ibikenewe vyose. Yaruguruye inzira. Nitwama turirimba ngo yaraciye inzira. Nimba yaraciye inzira rero, ibi nivyo bisigura guca inzira. Yaruguruye. Imana ishimwe cyane. Na n'umuntu n'umwe afise ububasha bwo kuzibira uwundi muntu mugenzi wiwe kwinjira aho hantu. Nta n'umuntu agifise ububasha bwo guca ku wundi kugira ngo nzira yicemo. Tunanigwa kubera iki? Kubera iki? Kubera imitima yacu irimo ibindi bintu bitari iri jambo ry'Imana turuko turumva. Sivyo vyizigiro vyacu, sivyo bineza vyacu, sivyo bitunezereza. Tunezerezwa n'ibindi, turyohererwa ibindi bintu bifatika bigaragara. Kubera bijya ntushobora kubikabakaba ngo ubikoreko. Oya, si n'ibintu ushobora kwiyumvamo mu mutima. Oya, si bijya bavuza umuziki neza tukumva turaryohewe tugatamba. C'est pas ça. C'est plus profond que ça. Ni ibintu biri bwina cyane kuruta ivyo umuntu ashobora kumvisha. Yesu ashimwe cyane. Reka rero ndabatera inkuru. Birambabaza kuko umuntu ataratangura kuryohererwa ivy'ijuru akira mu mutima wiwe, ijuru ntajya azojamo. Bari mubizi ivyo? Ibi nivyo bituma tunezerererwa ijuru.
kubera iki? Ibineza neza by'ijuru byose biri exprime mu kintu Kristo Yesu yakoze, vyurugaraniye mu cyo Kristo Yesu yakoze. Ivyo navyo biri hehe? Yesu yarabishize à notre disposition. Twebwe dusabwa kwinjira tugatangura kubiryohererwa. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ntushobora kugira ivyizigiro byo kuja mu ijuru aya majambo y'Imana utarataho. Uzosanga umeze nka babandi basigaye bavuga ngo objectif principal ngo siyo kuja mu ijuru. Se birateye ubwoba. Nimba ubuzima bwacu intumbero ya mbere ikongera ikaba ni ya nyuma atari kuja mu ijuru, bumbwira ikindi kintu kiruta ico kintu mukimbwira. Uguma hamwe isi kugira ngo ukore iki? Reka ndababwira ikintu kimwe, nta kintu gishasha umwana w'umuntu yokora uno munsi Imana itazi. Gishasha gishobora kuza. Nta kintu na kimwe gishasha umwana w'umuntu ashobora gukora kiruta igikorwa Yesu Kristo yakoze ku musaraba, ngo mu maso y'Imana cemegwe. Yesu ashimwe cyane. Anyway, ivyo ntitwomite bako. Murongo wasome gushika kuri 20. Soma 21. Haravuga 21. Ku murongo wa 21 naho havuga ngo kandi ko dufise umuherezi mukuru aganza inzu y'Imana. Umve, dufise umuherezi mukuru aganza inzu y'Imana. Inzu y'Imana ni iyihe? Ni iyi? Ni inyubako. Ni inyubako. C'est pas ça. Imana ishimwe cyane. Muze twegere aho Imana iri, dufise imitima irimwo ukuri. Dufise imitima. Mwabonye rero bya bindi nababwiye, ni attitude y'imitima. Nitwegera Imana n'imibiri yacu, nitwegera Imana n'ivyumviro byacu. Imana tuyegera mu mitima yacu, tuyegereza imitima yacu. Turi kumwe? Imana ishimwe cyane. Bandanya. Kandi tuyizeye atagukekeranya. Tuyizeye atagukekeranya. Imitima yacu yogejwe igakugwamwo ibiyagiriza. Iyo operasi idakorewe umutima wawe, uzokwama ufise ikibazo cyo kuexperimenta ico Yesu Kristo yakoze. Kandi iyo operasiyo nta mwana w'umuntu ashobora kuyikora, ni Yesu ubwiwe umuhereza umutima wawe akagira gute, akawukorera shiriji imwe ikwiriye yo kugira gute, yo kweza umutima wawe, akawogesha, akawoza. Rega imitima yacu yarapfuye. Imana ishimwe cyane. Amen. Bwana sifiwe. Tanke imitima yacu ikigwaye, ikirimo ibindi bintu, ikirimo imwitwarariko y'ibindi bintu, icuzuye ibindi bintu, ntidushobora gukontemplera la présence de Dieu. Ntidushobora kunezererwa, ntidushobora kugira gute, kwihweza ubwiza bw'Imana ngo twumve tunezerewe. Aha niho hava amahoro. Aha niho hava umunezero. Vya bindi twama turondera ntitubibone, ukavyuka uno musi uryohewe, hagera saa sita wa munezero ukawubura. Imana ishimwe cyane. Ukavyuka ufise amahoro, mugabo wahura n'umuntu akakubwira naba amahoro, umunsi wawe ukabura apfuye. Imana ishimwe cyane. Nagoma nababwire ngo ubwo si bwo buzima Imana yatugeneye kubaho ngaho kwisi. Imitima yacu ikomereka kubera iki? Kubera itarakorerwa operasiyo. Iyi operasiyo Yesu avuga. Kubera iki? Kubera ituzuyemo presence yande y'Imana. Turi kumwe? N'imibiri yacu yogeshejwe amazi meza. Amazi meza. Apana ya regidezo s'il vous plaît. Siyo bariko baravuga.
imibiri yogeshejwe amazi meza nisaragurika. Umubiri wogeshejwe amazi meza, nagomba ndababwire ngo ufatanije n'ibintu byinshi cyane, urukurikirane rw'ibintu byinshi uhereye kuri look zanyu. Ega hariyo look y'umuntu ushobora kuraba ukavuga ati uyu ni ukuri kw'Imana, naho yokoga ibimeze gute ntashobora kuberwa. Turi kumwe? Vuga ngo amen. Amen. Naho mutavuga amen nta kibazo, ndabivuga siko. Mugabo nashaka gusa kugira ngo twumve ko tuvyemeranya. Ivyo tudatahura ntaco Mpwemu Yera arahari kugira ngo abidutahuze. Yesu ashime cyane. Amen. Nashaka gusa juste kubibutsa ko mumenye yuko imibiri yacu nitozwa n'amazi meza avuye kuri Kristo Yesu, ngo zambizi z'amazi zidudubiza mu mitima yacu, zidudubiza mu nda zacu, arizo Mpwemu w'Imana. Amazi arepresenta Mpwemu w'Imana. Mpwemu w'Imana nimba atari wagenda arakosora amakosa menshi ari mu mibiri yacu, imibiri yacu naho izotandukanira n'iyabo hanze. Tuzokwimusha nkabo, tuzokwambara nkabo, tuzosa nkabo, tuzosiga nkabo, tuzomera nkabo, ku buryo we bakuravye bakabona n'uwo hanze bakabona nta difference ihari. Nukuri, reka tuvuga nukuri. Sivyo nagomba kuvuga, ibyo ndabivuze ndengana nigira. Mwanyumvise? Hari inyambaro umuntu yambara ukavuga ati uyu muntu uko biri kose si Mpwemu Yera murongoye kwambara izi mpuzu. Hari inyogosho abantu biyogosha, hari ukuntu abantu bimwesha ukavuga ati uyu naho vyogenda gute, igihe yiraba mu kiyo ntigeze konsulta Mpwemu Yera avuga ati Mpwemu, ibi bintu ngira nimoshe abantu bazombona bizobubaka canke ntibizobubaka. Il y a des petits détails, hari amadetail mato y'ubuzima twirengagiza, mugabo nimumenye yuko nayo atanga message. Erega twebwe ubutumwa bwiza ntitubuvuga mu guhagarara ngaho imbere gusa. Oya, ubutumwa bwiza turabuvuga n'ingene dusa, n'ingene tugenda, n'ingene twambara. Navyo biravuga ubutumwa bwiza canke bubi. Abajene turi kumwe? Turi kumwe? Nukuri aya mazi meza ariyo Mpwemu Yera, atariyo twoga buri munsi. Reka basi no fiske tureke Mpwemu Yera acekinge exterior yacu, sivyo? Kristo niwe Mpwemu, niyahera gutunganya mu mutima tumurekere. Ntushobora kuvuga ngo mu mutima ni heza muga ngo hanze ni habi. Nibikunda, mu mutima ari heza no hanze ni habi. Nagoma nababwire ngo ingene dusa hanze bigaragaza ingene mu mitima yacu dusa. Ndabisubiramo, uburyo dusa hanze bigaragaza ingene mu mitima yacu tugize gute dusa, n'ingene twiyumvira. Amen. Imana ishimwe cyane. Bwira mugenzi wangu yari ndamukana. Yari mwiriwe canke bwakeye bivanye n'abariko baradukurikirana, sinzi aho muherereye. Haleluya. Umugani wa muririmbye ngo nakayambu, ako karakayambu, ariko ako kayambu gatahana. Amen. Eka tureke Mpwemu Yera turongore, ntitubaye indiscipline spirituelle, ntitwitwara uko dushaka nk'impene zo muci. Twebwe ntiumviriza ndabatera inkuru, ndababwiza ukuri, mwebwe ntimucigenga. Turi kumwe? Mwebwe murakowe, vous êtes fiancé, un fiancé, abafuhira. Vuga ngo amen. Amen. Apana ibi vy'abasheri bacu vyo ngaha kwisi bafuha bakabuda. Oya, Yesu niyagufuhira cyane azogusiga hanyuma yijanire abagira gute, abatamutrompa, abatamufenta ngo baramukunda kandi batamukunda, bakamukundisha iminwa mugabe imitima yabo iri kure. Amen. Vous êtes fiancés à Jésus. Mwebwe murakowe. Imana ishimwe cyane. Yadushizeho iparati, yaratwambitse impeta, niyo Mpwemu Yera. Yadushize ko kashe itudiferansa cyangwa idutandukanya n'abandi bantu bo mwisi. Mwe mwarababukinze, mwari mubizi. Ndiko ndabivuga mu rundi rurimi.
mwebwe mwarafashwe nimucemerewe kugira gute kureshwa n'uwundi muntu. Simuze mu buryo bw'umubiri abakobwa muri ngaha munyumve n'abahungu muri ngaha, si ibyo niko ndavuga. Amen. Muga mwebwe spirituellement ntimucemerewe kumatana n'uyundi muntu kubera vous êtes fiancé à Jésus. Yarabakoye umviriza, yaradukoye adukwesha ndabuze ngenda bivuga. Oya ntiyadukosheje, niwe yadukoye. Gukosha no gukosha umuhungu cyangwa umukobwa, oya niwe yadukoye. Twe yaradukoye, amaze kudukwa adukwesha amaraso y'igiciro ngo kinini kiruta iki ayimene n'iki n'intama, ngo amaraso aruta iki ifeza n'izahabu. Imana ishimwe cyane. Agaciro kacu karazimvye, nico gituma tazindi Imana twemerewe kugira gute kubangikanya umwami wacu Yesu Kristo. Ça lui a coûté énormément cher. Nukuri nagomba nababwira ikintu kimwe, Yesu vyamukuse ikintu kinini cyitwa ubuzima bwiwe, ubwiza bwiwe, ubasha bwiwe, icubahiro ciwe, ico yarari yaremeye byose ararambika hasi pour moi et toi. Rero nagomba nababwira ikintu kimwe, uburyo bwiza bwo kumushima no kumubera fidèle, nukutamuhemukira, nukutamuvanga n'uyundi muntu, nukutamuvanga n'ubundi buzima bunyuranye n'ubwo yaduhaye. Imana ishimwe cyane. Turi kumwe, turi kumwe. Nukuri umviriza, turi abantu b'agaciro kanini cyane mu maso yiwe, ku buryo ko gaciro katumye ava mu ijuru ngo asige ubwiza n'icubahiro yari afise. Aremera, araza, yambara umubiri ku bwanje nawe. Ntivyari gukunda Yesu ko aducungura ngo adukize atambaye umubiri nk'uyu twambaye. Turi kumwe. Imana ishimwe cyane. Rero nagomba nababwira ikintu kimwe, umuntu ahora yihweza, ahora yiyumvira ico Yesu yamugize, ahora yiyumvira position arimwo, ahora yiyumvira uwo ari we mu maso y'Imana, nagomba nababwire ngo ubuzima bwiwe ntibushobora kureka guhinduka. Nico gituma abantu badahinduka, ntibazi ico bari. Imana ishimwe cyane. Hari igihe turaba abantu bo hanze tukibaza ngo turasa, tukibaza ngo turi bamwe. Ntituri bamwe. Twe turafise icyo umwami Yesu yaduhaye gitutandukanya nabo. Nico gituma n'inyambaro tudakwiye gusa muri vyose. Turi kumwe. Ibyo tubivuze muyaza ngo ni dini. C'est pas la religion. Si dini. Imana ishimwe cyane. Ariko jewe iyo ndiko ndaraba ingene abantu anyway, ico kizobicigwa cy'ikindi gihe. Reka igihe duheruka kuganira hari nko kwa kane, twaraganiriye ku bitsibo tuzokwambara. Imana ishimwe cyane. Tuzoronka mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Rero ivyo bitsibo tuzobironka gute? Turi kumwe? Ndagomba dusome, badufashe. Pasteur adufasha muri Bibiliya y'ikirundi coroshe, hariya naho mu buhinga bw'ivyuma badufashe bashira mu gifaransa muri Bible du Semé, version Semé. Aha badusomere mu kirundi. Matayo igice ca 5, naho twoshaka tugahera ku murongo wa duhere ku murongo wa 3, mugashaka duhere ku wa mbere ntacu. Matayo igice ca 5 duhere ku murongo, tugende bukebuke. Mufasha. Siko Yesu yigishiriza ku musozi. Hehe, ku musozi. Yesu abonye abantu baje ari benshi, aca aduga umusozi. Amaze kwicara
abigishwa biwe baramwegera. Imana ishime cyane. Abigishwa biwe baramwegera. Sawa? Aca atangura kubigisha. Atangura kubigisha. Umutwe w'amajambo abahirwe. Umva ijambo rya mbere, abahirwe. Les béatitudes. Abandi bavuga ngo les 7 béatitudes de Dieu. Sawa? Arababwira ati, uhere ku cyambere ugende bukebuke. harahiriwe abumva ko bakenye mu buryo bw'imhemu kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Umviriza, abazoja mu bwami bw'ijuru n'abantu bumva yuko bakenye spirituellement, apana mu mubiri. Mu Kirundi bavuga ngo hahiriwe aboro, bakaca bumva ngo naboro bo ku mubiri. No, abantu bari pauvre spirituellement bazi qu'ils ont besoin de Jésus. Amen. Abazi yuko mu mitima yabo, bumva yuko mu mitima yabo bakeneye Yesu mu buzima bwabo, nibo bazobona ubwami bw'Imana. Mumvirize rero abantu bahiriwe. Imana ishimwe cyane. Twama twigishwa ngo abantu bahiriwe no mu masengero, kandi ubu byarateye. Twama twigishwa ngo abantu bahiriwe, mugana ngo ndababwire ngo mu maso y'Imana n'ingene Imana yiweza n'uburyo Imana yiyumvira abantu bahiriwe. Reka mubirabe rero, kuko jewe iyo ndiko ndabivuga ndabisomye mu ijambo ry'Imana nkurikije ivyo umwami wacu Yesu Kristo yavuze. Mumva abantu bahiriwe. Wumvise abantu ba mbere bahiriwe bazobona ubwami bw'Imana. Nabakene gute? Mu Gifaransa havuze gute? Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Abantu barokonesa, bazi, bumva, bazi neza mu mitima yabo yuko bakenye mu buryo bw'imwema. Erega Yesu ntiyazanywe n'abayuwayi, kandi Yesu ntashobora gukorana n'abantu b'abayuwayi. No, Yesu akorana n'abantu mu mitima yabo bafashe attitude nk'iy'abantu batazi. Tumuza agace, ivyo wibaza ko wowe uzi ni bike cyane paraporo y'icari. Imana ishimwe cyane. Shaka ube waraminuje, warize ufise amadoktora muri théologie, shaka ube warize ibintu bingana gute, tu as toujours besoin de Jésus. Urakeneye Yesu mu buzima bwawe kugira ngo umumenye. Na Paulo yarageze ku rugezo rwo kugira gute, guko igitutu ciwe cyonyene gishobora gukiza abantu. Uretse aba bantu bahuha ntibanagwe hasi abantu. Uriko aba bantu bivanta ngo amadayimoni arabumvira. Imana ishimwe cyane. Amen, amen. Ngo basengeye abantu bakiza ingwara. Paulo yarageze ku rugezo na musware yiwe yonyene ishobora kugira gute, gukiza umuntu agwaye. Mugabo yarageze ahantu aravuga ngo sinibwira yuko maze kukumenya, ngo ico nkora ni kimwe, ngo ndabandanya ndasiganirwa ngo gushika kumera y'umuhamagaro, ngo ari wo kuja mu ijuru. Sinibwira yuko ndakuzi, ndashaka kukumenya, menya icyatumye upfa, menya urupfu rwawe, ndashike no mu rupfu rwawe. Imana ishimwe cyane. Amen. None iyo pauvreté bavuga cyangwa ubwo bukene bavuga nubwo ibifatika. Mbe ninde yababwiye ngo abakene bose bazoja mu ijuru? Hoya, ushaka ube warakenye warafutanye, utizeye Yesu Kristo uzoja mu muriro. Mundabe ndabivuge kubera ibi abantu baravyihenda. Hari igihe bibaza ngo Imana ngo ibabazwa nuko abantu bakenye bari muri situation de pauvreté, ngo kubera abantu ngo bari demini. Ngo umviriza, ico kigongwe kiri sentimentale, kiri mu bigumbagumba vy'umuntu. Imana yaradutungishije muri Yesu Kristo, ntiyadutungishije ibigaragara, oya, yadutungishije ibidafatika kandi bizokwamaho ibihe vyose. Utavyakiriye wese ntazobona umwami wacu Yesu Kristo. Ashaka bari umukene ameze gute? Mundabe ndabibabwire bantu b'Imana, turi kumwe. Imana ishimwe cyane. Bandanya pastor. Uwo ni uwa mbere, umuce wa mbere. Harahiriwe abarira kuko aribo bazohozwa. Imana ishimwe cyane. Harahiriwe abantu barira, ariko reka twumvikane. None n'abarizwa n'ivyo ari byo byose aribo bazoba konsole.
tuyage tuvugane buhoro buhoro. Amen. Ari ibintu bigoye kuvuga, ariko tuvugane ukuri. Ibituriza byose n'ubugombe bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Oya tuvugane ukuri tutabeshanye. Ibituriza byinshi mu buzima bwacu n'ubugombe bw'Imana. Gerageza wiyumvira ibintu bigutera agahinda iyo wicaye uri wenyene ukumva urakora ya mosozi n'ibiki. Vugisha ukuri. Rero ikibazo dufise nuko tutazi ikibazo dufise. Imana yo yirabira mu mitima yacu, niraba mosozi yacu, ntiyumva mosozi yacu. Oya iraba, mbega uyu muntu ariko arizwa niki? Ariko arizwa nuko ankenye, ariko arizwa nuko atari kwarashitsa ubugombe bw'Imana. Raba ndabereka ikintu kimwe, nagomba ndababwiza ukuri. Umuntu arira uno munsi ababazwa n'abantu bariko barahona, uye nibazohozwa amarira. Umuntu arira uno munsi ababazwa nuko atari kwaratera imbere mu Mana, atabona ubuzima bwe buhinduke, uyo nibazohozwa. Ariko uririra ibiharage azohereza ku biharage. Oya reka ndakavuge naka. Uririra umugabo azoherera gutahira umugabo, uririra umugore azoherera gutahira umugore. Sivyo bavuze. Abantu barizwa na byinshi, uretse no kurizwa na byinshi. Bas at least ni igiki kigutera kwegera Imana. Twama tuvuga ngo turaririra Imana. Iyo uri imbere y'Imana uri kuraririra Imana, vy'ukuri tuvugana ukuri tutabeshana, ubu uri kurizwa niki imbere y'Imana? Umviriza, abarizwa nuko ubuzima bwabo budahinduka. Nagomba nababwire ngo umwami arabatabara. Ntabatabana ngo acaza ngo mazibragata ngo ubuzima buhinduke gutyo. Oya, akwereka inzira ucamwo, kandi iyo nzira mu kuyicamwo utegerezwa kubabara. Umviriza, guhinduka nagiye na kimwe ubuzima bwacu buzohinduka tutababaye, kubera turatakaza. Hari ivyo duheba, hari ivyo twigoma. Kubera iki? Kubwo gukunda umwami wacu Yesu Kristo. Ibiryohera umubiri byose sivyo bihimbara umwami wacu Yesu Kristo. Wanashaka byinshi biryohera umubiri binyuranye n'ivyo Imana tugomba ko. Vrai ou faux? Turi kumwe? Amen. Abarira. Muri ibi byararimbye ngo abakurondera barira ni benshi. Amen. Worondera Imana urizwa niki? Munyishure. Mugabe iki kintu gitahana. Basi uvuge ati ndiko ndizwa niki? Simpangayishijwe nuko ubuzima bwanje butariko burahinduka. Simpangayishijwe yuko ubuzima bwanje butari conforme n'umuntu yiteguriye kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Mpangayishijwe n'ivyo ubuzima bwa misi yose, nivyo bindiza. Nivyo bituriza la plupart de fois. Nitubeshanye. Ico ni cyakabiri. Hahiriwe abarira kuko bazohozwa. Amen. Hari ibindi bavuga ngo tuma turirimbo turyoshe. Ifo abaririmbyi turakundana. Munyemerere ndabavuge. Iyo mutari mu ijambo ry'Imana muragira ikibazo cyo gutora ijambo muri Bibiliya gutyo mukaca murivugisha ico mushaka. Yesu azoduhanagura amarira. Mwe murimwe mubazaho nagura amarira. Murimo? Ego? Uzosiga. Uraza abazohanagurwa amarira nabazoba baricunguje amaraso yabo. Urimo wewe mubazosiga? Abafite rendezvous yo gusigara bakazobana na Antikristo akabakoreza ko gatoya nibande ngaha. Mumvise? Ntibuzosira kuririmba ngo azoduhanagura amarira, azotubembereza tubebe. Oya. Ababembereze. Amen. Imana ishimwe cyane. Abazohanagurwa amarira nabicunguje amaraso yabo. Abazoririmba indirimbo ya Mose nabazoba baricunguje amaraso yabo, bazozanana n'Abanyisirayeli. Bavyumvise? Amen. Imana ishimwe cyane. Ariko vugisha ukuri,
twebwe tuzoshika dukora mariage, wumva ushikiye mu kirori woronka umwanya wo guhanagurwa amarira gute? Amen. Duhejeje mariage tuzogira gute? Bazoca batangura kutwambika rero vya bitsibo. Amen. Bwana sifiwe. Ngo azotera bahara hano twahora, ngo azotera ngwiki. Apana. Ngo nimba ari ngo urabona ba mama kubera nabo kubera arabanyamubiri, kubera bambara ibintu by'imishanani n'ibiki, ngo azofata ngo umwitero wiwe ngo agire gute? Mwahora mukumva ukaririmba ngo azofata umwitero we agire gute? Aduhanagure amarira. Mubikura hehe ivyo? Biva hehe ariko? Amen. Yesu ashimwe cyane. Yo, Bwana sifiwe. Je nta mubabaro mfise wonera agahinda kuguguma ndira umwanya wose. Ndanezerewe kuko niteze ukugaruka k'umwami wanje Yesu Kristo, akazonjana tukazobana nawe bitazoshira. Ivyo birantera umunezero bimbuza kurira. Abarira nabiganyira, mwari mubizi? Abarira ni ba macungiste, nibaze ba macungu. Twe ntituri ba macungiste, oya, twe turabacunguwe, turanezerewe, turahimbawe, dufise amahoro adashira, adatangwa n'ibintu, adatangwa n'amafaranga. Vuga ngo amen. Abayafise bavuge ngo amen. Abakiyarondera ndabifuriza kurondera Yesu, nta handi nta bundi buhinga, ni Yesu wenyine yatanga. Niba butayafise nukuraba neza ko Yesu mufise. Turi kumwe? Ega kirumvikana. Il est le prince de la paix. Si tu n'as pas la paix dans ton cœur, nukuvuga ngo Yesu mu mutima wawe urabesha, ari mu kanwa no mu mutwe, mugabo mu mutima nariyo. Ariko dis-moi la vérité, ahantu Yesu aganje mu mutima hobura amahoro gute? Mumbwize ukuri. Ni mumbwize ukuri ngene Yesu yobana n'amaganya. Ni mumbwize ukuri ngene Yesu yobangikana n'agahinda. Ntibikundi ivyo bintu bibiri birawushanye. Yarababaye kugira ngo tunezerwe. Igihano kituronkesha amahoro cyabaye kuri we, ntikiri kuri twebwe. Rega hari abantu no musi bariko barahanirwa ico Yesu yahejeje guhanika. None umuntu atanguye kuba mu muriro akiri ngaha ku isi, mumva atari kontinite, atari tayari, atari kubandanya. Amen. Imana ishimwe cyane. Utanguye kuwota ukiri ku isi. Kwota umuriro si ukubura ibintu, oya, kwota umuriro ni ukubura ubutunzi nyabwo, ariyo mahoro, ariyo munezero bibonekera muri nde? Muri Yesu Kristo. Nukuri ko Imana sindababesha, umuntu ari mu ishengero yakijijwe yizeye Yesu Kristo, yamana agahinda, yamana umubabaro, yamara kubura amahoro, nukuri nta muriro urutuwo. Nagoma nababwire ngo nazoba mu muriro, bazoba mu muriro, uwo niwo muriro. Guhorana agahinda kadahera, guhorana umubabaro udahera, niko bari mu muriro bazoba bameze. Amen. Abazoja mu ijuru rero, ikimenyetso kiberekana mu mitima yabo, c'est la paix intérieure. Hari abantu bumva amahoro nk'umugani vrema, ariko bakaririmba Yesu. Ngahangira ntabahari, ni kure kure hariya. Murazi ikintu kibabuza amahoro, kibabuza n'umunezero, nuko murabi bitabaraba. Mwitwararika ivyo umwami Yesu atabatumye kwitwararika. Muhindukiza imitima yanyu mukayikura kuvyo mwabwirizwa kuyishirako, mukayishira ku bindi. Nico kibabuza amahoro, nta kindi. Nukuri umunsi uzoshira umutima wawe ukawindukiza kwa ushira ku Mana, nagoma nakubwire ngo niwo munsi amahoro azotangura gusangwa mu mutima wawe. Ica gatatu, Pastor bandanya. Hahirwa abaciye bugufi, kuko bazorarwa isi. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Ceux qui sont doux. Ijambo ry'Imana rivuga ngo que notre douceur, canke ubugwaneza bwacu bumenywe n'abantu bose. Imana ishimwe cyane. Amen.
nta muntu azoja mu ijuru yamafunze isura, ntibikunda, ntibishoboka. Turi kumwe? Amen. Kandi rero wanaraba la plupart des fois ibintu bituma dufunga isura ni ibintu biri minable, ni ibintu bita no kuvuga ngo mu maso y'Imana vraiment sinoronka terme nkoresha. Amen. Imana ishimwe cyane. Nta mwana w'Imana agira mood nk'iyigicu. Avuga ngo niyumva neza ngo no musi navyusemerewe bien ngo niko bien, hanyuma hahera amasaha abiri ugahinduka, hahera undi mwanya ukaba uyundi no se ubwo sibwo buzima twagenewe kuba. Amen. Ubabaye celui qui est dans la souffrance aragira gute? Arasenga, yugarana mu cyumba cyo mu mutima ugasenga. Imana ishimwe cyane. Mugabo ntibisobanura yuko abantu bose bacabwirizwa kubona yuko utameze neza. Allo, turi kumwe? Abantu bari du mu mvugo, abantu bafise imvugo irunze mu munyu, abantu badahazanya, abantu bata. Ico ni cyakangahe? Oya, ceux qui sont doux ni cya gatatu. Icyakane rero bandanya. Hahirwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka, kuko bazohazwa. Kuko ari bo bazohazwa. Abafise inzara n'inyota byo kugororoka nibo bazohazwa. Imana ishimwe cyane. Bwana sifiwe. Ubu Imana igendera duhaza ukugororoka kubera twaraguhawe mu buryo bw'imwemu. Abantu batanyotewe no kubona ubuzima bwabo buriko burabaho nk'uko Imana igomba. Abantu badafise inzara n'inyota vraiment yo kugororokera Imana, abo bantu ntibazobona ijuru. Ivyo rero bibahe biba muri attitude y'imitima. Sinzi ko ibintu byose muri ko muravyumva bihera à l'intérieur, bihera indani. Erega nibipfa nibitangura gupfa bitangura gupfira indani. Indani hawe ni hafa no hanze hazopfa. Indani hawe ni hakira no hanze hazokira. Kandi nuzokira wenyene n'abagukikuje bazokira. Indani hacu niho hazodukiza imbere y'Imana. Turi kumwe ba Kristo. Dusome gatonya muri Yesaya 55. Nakundura dusomera mu kirundi gisanzwe. Turabire muri Esayi 55 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa gatatu. Esayi 55. Twihuta musa yagiye. Hera ku murongo wa mbere gushika kwa gatatu. Yemwe abafise inyota, nimuze ku mazi, kandi nudafise amahera nawe naze. Umviriza amazi batubwira si kinju si kandi. Ajya turayanywa inyota heza umwanya inyota igasubira ikaza. Aya mazi batubwira c'est le Saint-Esprit. Mwemu yera ni watwuzuriye twuzuye. Imana ishimwe cyane. Amen amen. Kandi mwemu twamuhereye ubuntu. Turi kumwe? Bandanya. Nimuze mugure. Murye. Nimugure vino n'amata mudatanze amahera canke ibiguzi. Oya ibaze. Ugure ariko udatanze amafaranga canke ikiguzi. Kubera iki? Amafaranga canke ikiguzi byaratanzwe n'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo duhage twongere dushire inyota. None inyota yo mu mitima yacu ihora mu mitima yacu kubera iki? Nimba tutanyoterwa Imana n'ivy'Imana, iyo nyota y'ibindi bintu ni kubera iki ihora iganje mu mitima yacu? Ni kubera tutazi yuko ivyo naho wobironka ntibishobora kumara inyota yo mu mutima. Umutima w'umuntu ni nk'imanga. Nta kintu na kimwe gishobora kubaho cyo wuzuza cyo tuma umuntu adakenera ibindi.
Amen. Bandanya. Niki gituma mutanga amahera kugura ibitari ivyo kurya nyakuri? Ni kubera iki muguma mutanga amafaranga kugura ibitari ivyo kurya nyakuri? Niki gituma mukorera ibidahaza? Umviriza bantu b'Imana, si bibi ko dukora, si bibi nuko turondera kugira ngo dufungure, mugabo siyo preoccupation premiere y'ubuzima bwacu imbere y'Imana, sico kibanza ubwa mbere imbere y'ibindi vyose. Aha rero Yesaya ariko araba, kubera iki mwacuritse ivyo umwami Yesu Kristo yatubariye, ni mubanze mwitwararike ivyo ubwami no kugororoka, n'ivyo bindi bizoza nk'inyongera. Urabona ikibazo abantu dufise rero, sesa twitwararika ibitagira akamaro, bisa akamaro mu buryo bw'umubiri mugabo kandi k'umwanya muto. Ibidufitiye akamaro k'ibihe vyose, ibishobora kuzodutunga mu bihe vyose, ibidutunga no muri vya bihe bigoye bikomeye, sivyo twitwararika. Imana ishimwe cyane. Nagomba ndababwire ngo sha kuba ufise amafaranga angana gute, sha kube wakoze uba mu modoka nziza, uba mu nzu nziza ingana gute, agahinda nta mupaka kagira. Mwari mubizi umubabaro wo mu mutima nta mupaka, nta na romede y'ikintu gifatika, nta muti w'ikintu gifatika ubaho. Bariyahura bafise imiduga myiza, bariyahura baravukiye Miami, hahandi abajene mwifuza kuja, baravukiye za Canada, bakiyahura bakiha imigozi. Agahinda kavure yo kaje agafana canke twa dufaranga wakorera ntiturengana ngaha. Imodoka nziza urayigenderamwo ata munezero ufise, inzu nziza urayibamwo ikakwagana ikakubana no. Kubera iki? Umutima w'umuntu uragutse gusumba inzu, gusumba imodoka. Imana ishimwe cyane. Aho urazi ibintu biba mu mitima yacu, isi yose iri mu mitima yacu. Ndabesha none abantu biyumvira Canada, bakiyumvira Australia, bakiyumvira nde, ivyo bigasiyona bikuzura mu mutima, ukaraba ubuzima, wavugana n'uri hariya, wavugana n'uri hariya, warabiciza hariya bikaza byose ugastoka mu mutima. Umutima ni iki? Nihe modoka nziza umuntu yoronka yotuma avuga mu mutima ati ubu ndaruhuse rero merewe neza? Hakuna. Turi kumwe? Bandanya. Mugire umwete wo kunyumvira. Mugire umwete wo kumvira umwami wacu Yesu Kristo, niwe tubwira ibidufitiye akamaro gusumba ibindi. Turi kumwe? Niho muzorya ivyiza. Niho muzorya ivyiza bimeze gute? Bihaza umutima. Ubugingo bwanyu bunezererwe ibishashagira. Ubugingo bwacu buzonezererwa ibishashagira hehe? Nitwajya ivyo umwami agomba ko tujya. Turi kumwe? Twihute kandi mutega amatwi, muze kuri jewe, munyumve, niho ubugingo bwanyu buzobaho. Niho ubugingo bwacu buzobaho bantu b'Imana. Ubugingo bwacu bubaho iyo mu gutega amatwi no mu kumvira umwami wacu Yesu Kristo. Nanjye nzosezerana namwe isezerano ritazoshira. Voilà. Niryo mbabazi Dawidi yasezeraniwe zitazovaho. Ibaze. Amen. Imana ishimwe cyane. Turi kumwe? Turasimbye ku ca 5 umurongo w'indwi, dusubira muri Matayo. Dusubiye muri Matayo rero umurongo w'indwi avuga gute? Hahirwa bagira imbabazi kuko nabo bazozigirirwa. Oya, Kirundi no. Umviriza ingene avuga. Et ceux qui témoignent la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Urumva ingene bitandukana. Hahirwa abashingira inahe bonte, ukugira neza kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Kubera iki? Kubera niba Imana izoryohera, niba bazoryoherererwa Imana. Igituma tutaryoherererwa Imana nuko tutayivuga, ntituzi kuyishingira inahe. Nico gituma ubuzima, nico gituma tudashobora kuyiryohererwa mu buzima bwacu, kubera turafise n'isoni zo kuyivuga.
heureux ceux qui témoignent, abashingira inahe ukugira neza k'umwami, la bonté de Dieu. Turi kumwe? Imana ishimwe cyane. Aho nari numva umenga twosoma gato. Baroma twihuta. Kirundi nyene cyoroshe canke? Ego. Roma. Umurongo wa kane igice cya kabiri. Umurongo wa kane. Abaroma igice cya kabiri umurongo wa kane. Haravuga ngo canke ntubona ingene Imana igira neza. Umviriza mu gifaransa avuga ngo ou alors méprises-tu les trésors de bonté? Il y a les trésors, hari ubutunzi buruta ibindi bintu byose. Ubutunzi bwa mbere ni iki? Ni neza y'Imana. Yihangana kandi idahaniraho. None ivyo ntacyo bikubwiye? We ntacyo bikubariye? Mbega ntubona ko mu kugira neza kwayo Imana ishaka kugushikana ku kwihana ibyaha byawe? Ukugira neza kw'Imana kudushikana ku kwihana ibyaha. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo abantu Imana izoryohera n'abashingira intaho kugira neza kw'Imana. Ariko biratangaje. Mumviriza intahe zivugwa mu mashengero. Naronse akazi, naronse promotion, twari mu masengesho, naronse visa, naronse ibi, Imana ishimwe naronse umugabo, Imana ishimwe naronse umwana. Ibintu by'umubiri gusa. Nta muntu n'umwe yigera ashingira avuga ati jewe ubusambani bwari bwaranyishe mugabo ndashimira Imana umwami wanje Yesu Kristo yaragize gute? Yarambohoye. Umenga birakemesheje. C'est ça la bonté de Dieu. Ukugira neza kw'Imana kuradushikana ku kwihana tugahindukirira umwami wacu Yesu Kristo. Nico gituma ijambo ry'Imana ridusabye ngo tugushingire intahe. Twihute tubiheze. Ame mu Matthew murongo w'umunani turagejeje tugeze ku cya gatandatu. Hahirwa abafise imitima itanduye kuko bazobona Imana. Hahiriwe ceux qui ont le cœur pur. Mwavyumvise? Imitima ishobora ku experiment ubuzima bw'Imana ni imitima iri pure, ni imitima yejejwe, ni imitima itarimo inzigo. Paulo yagumye abivuga, itarimo inzigo, itarimo ishari, itarimo akarohe, itarimo kwiyumvira nabi, itarimo amaganya y'ivy'ubu bugingo. Iyo mitima nishobora ku experiment la vie de Dieu, nishobora kubona ubwiza bw'Imana kuko aribo bazobona Imana. Ceux qui ont le cœur pur, abafise imitima itanduye. Amen. Iki bavuze ngo imitima itanduye, imitima yacu ntiyanduzwa n'ivyaha gusa vya bindi twita ivyaha. No. Ivyiyumviro bibi biranduza imitima yacu. Inzangano, inzika dufitse ku bantu, imihari tugirira abantu biracafuza imitima yacu. S'il vous plaît, hari abantu mu mitima yabo huzuyemo abantu. Uyo n'umutima wanduye. Hari abantu buzuyemo ibikomere by'abantu. Uyo n'umutima wanduye. Hari abantu buzuyemo inzigo. Hari abantu buzuyemo inzika. Inzika murayumva? Umutima wawe urimo iki? Nimba witeze kubona Imana, ego umutima urimo ivyo bintu byose ntuzobona umwami. Bantu bi nukuri, ndababwiza ukuri. Umutima wuzuyemo ivyo bintu byose ntushobora kuzobona Imana. Icyanyuma, harahiriwe abaharanira amahoro kuko bazokwitwa abana b'Imana. Mu gifaransa avuga neza. Navuga gute? Nefu. Ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Mwari muzi kugira ngo Imana kabisa ibone ko turi abana bayo, nuko dutangaza amahoro, nuko tubana n'abantu bose amahoro. Please bandugu, ahantu abantu bagukikuje
bamana amahoro. Hari abantu bama mu mutekano bageze ahantu egare n'amahoro yarahari fini. Induru ziratanguye, ingorane ziratanguye. Hahira abantu qui poursuivent la paix. Ironderera amahoro n'abantu bose nivyo bitanga amahoro. Mwari mubizi? We ku ruhande rwawe gerageza ubane n'abandi bantu amahoro, batakubaniye amahoro shauri yabo. Muga ahantu ugeze, ahantu uri, abantu bumve bisanta neza. Imana ishimwe cyane. Amen. Apana ko abantu ushika bari bicaye muri saro bakaca baja mu cumba. Apana kushika ahantu bariko baraganira batera inkuru bakaca banuma. Nta mukristo yemerewe kubigikashi. Mwavyumvise? Amen. Ibikashi ni bipagani bitazima. Tugushimiye ububasha bwawe n'ubushobozi bwawe. Ndagushimiye mwami Yesu Kristo. Ndagushimiye data wera. Ndagushimiye icubahiro cyose nica. Ndagukengurukiye ku buntu bwawe no ku ijambo ryawe ritwibutsa mwami Yesu Kristo impera tuzoronka mu ijuru no kugira ngo tuyironke ingene bizoba byagenze. Imitima yacu irahambaye cyane kuruta ibindi bintu byose, ngo kuko ariho ubugingo bududubiriza. Wigisha umuntu wese kwitwararika mwami Yesu, umuntu wiwe w'imbere cyane kuruta ibindi bintu byose. Udukomereza indani mu mitima yacu, ukomeze umuntu wacu w'imbere, kuko uyo mwami Yesu Kristo ariho byose vyugariye, niho byose bidudubiriza. Turagushimiye ku ijambo ryawe rihora ritwibutsa, rikatwibutsa mwami Yesu Kristo ivyo tugomba kwitwararika, ivyo tugomba gushiramo ingufu zacu kugira ngo bihererwe icubahiro mu buntu bwa no mubasha bwawe. Turagushimiye, turaguhaye icubahiro, turavuze ngo mwami w'abami, mana y'ubuntu, reka ubuntu bwawe n'amahoro yawe n'ubushobozi bwawe bishishikare gushibamira imitima yacu, bigendane natwe twese aho tugiye gutaha.
ubu n'ibihe bitazoshira. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisenze twizeye, amen. Mugire ijoro ryiza.